Nizeye ko muri benshi murindiranye igishika amakuru ategekanye ikirere co ku munsi w'ejo wa kane w'igenekerezo rya 2025 z'ukwezi kwa kane. Ndabahe mwiriwe n'ikaze. Imbere y'umutaga hitezwe ko tuzoronka ikirere ciganjwemwo n'ibicu vyinshi, uretse mu ntara za Muyinga na Cankuzo hitezwe imvura, no muri commune Nyanzarake y'intara ya Makamba hitezwe ikirere ciganjwemwo n'akazuba hacamwo n'ibicu bike bike. Dogre Celsius 13 nico gipimo c'ubushuhe kiri hasi citezwe kuzorangwa mu ntara ya Kayanza. Ni mugiye ku muhingamo naho mu ntara nka zose zigize igihugu cacu hitezwe imvura yumvikanamwo imituragaro, uretse gusa mu ntara ya Ngozi hazogwa imvura, nayo mu ntara ya Muyinga iyo mvura y'imituragaro izogwa hacamwo n'ibihe vy'izuba. Intara ya Rutana nayo izorangwa n'ikirere ciganjwemwo n'akazuba hacamwo ibicu bike bike. Dogre Celsius 31 ni igipimo c'ubushuhe kiri hejuru citezwe kuzoboneka mu ntara ya Bubanza. Ni mu gihe intara ya Rumonge izorangwamwo dogre Celsius 30. Nayo mu bisagara bimwemwe vyo muri Afrika nk'Kinshasa muri Republika Ntwari Rusangi ya Kongo, Maputo muri Mozambique, Entebbe mu Buganda, Mogadisho muri Somalia, Libreville muri Gabon, Lagos muri Nigeria, Abidjan muri Côte d'Ivoire na Monrovia muri Liberia hitezwe imvura yumvikanamwo imituragaro. Dogre Celsius 43 nico gipimo c'ubushuhe kiri hejuru citezwe mu gisagara ca N'Djamena muri Chad. Ningaha tusozera no makuru ategekanye ikirere co ku munsi w'ejo aho bukera. Ndabasezere ndabifuriza kubandanya mugira wa gatatu mwiza ngahi wanyu.